Flambeau du Centre yakinye Aigle Noir iratsinda. Papa utamurana kari amajambo atakiyavuga. Mu mafaranga twinjije ujya munsi hari amafaranga yaragenewe kuja kumuvuza. Sinzi ko waba baramuvujije canke bitoba vyarabaye, ariko ico mbona nuko atanguye gukira. Mwabonye yuko no musi yari we yari mu MC ku rukino rwa Flambeau du Centre, kivuze ngo hariya muri Aigle Noir nawe ntaryoherewe ntahimbariwe. Muri Aigle Noir bashobora kuba cyane ashobora kuba yarabonye hari akamaro uti yarumvise amasenge ati mwaramusengeye. Simvuze ko atakamaro ho mugirira. Oya tuvuge ko mwamusengeye yarabonye hari agakiza. Aigle Noir simvuze yuko atakamaro ho mugirira. Mugabo nawe nyene n'umuntu arabona haraza umugwa wa mbere mu gihugu c'u Burundi. Rero rezilita ya Al-Ahly yaramubabaje aradasinziriye bukeye bwaho. Hana yuko yazindutse avuga ati reka nifatanye na Flambeau du Centre, kandi yarabivuze yuko ino migwi yaserukiye igihugu. Nanje sinomwinjirira cane ngo nuko yafashije Flambeau du Centre, arakunda ino migwi ndabizi. Muga papa utamubwiwe arabizi, ataraziranye ataborewe nta n'inzoganwa. Ico umutima mubwira yaravye Flambeau du Centre ndazi yuko nawe nyine avuga no niwo mugwa mbere mu gihugu c'u Burundi. Hama nongera ko kano kantu narabivuze, niba Imana yiteze gusuka umugisha ku migonga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo football itere imbere, Imana ndazi umunsi umwe izovyuka canke umunsi umwe izorara yasutse umugisha kuri Flambeau du Centre. Flambeau du Centre ikora ibintu atamugwi numwe urabikora ngaha mu gihugu c'u Burundi. C'est moi le grand prophète navuze ibyo jambo. Yes, hello bakunzi ba Rinox TV, reka ndabaramutse amahoro y'Imana nizera ko mumeze neza ivanye naho novuga mudukana muri yagiye atandukanye. Hadukurikana no kutaka bw'u Burundi, badukurikana novuga ari ku mugabane wa Afrika ndetse n'umugabane wa Burayi, ariko bose nibaze yuko mudahengeshanya gukurikana ibiganiro byashusha kuri Rinox TV, ariko kandi n'ikiganiro Rinox Sport ku civugo cacu novuga ko amagushika ku bibuga nkuko bisanzwe. Hano kanya turi kuri Stade Ntwara yaje kubera urukino rwakoruza umugwi wa Flambeau du Centre, umugwi usanzwe novuga va mu ntara nziza ya Gitega, ndetse n'umugwi wa Singida Black Stars gwa mu gihugu ca Tanzania neza novuga mu gisagara ca Singida. Kano kanya rero n'urukino novuga ku turo ya mbere muri novuga Cup Confederation Cup baje kunganya igitsindo kimwe ukindi. Turi kubona uwegereye cyane umugwi wa Flambeau du Centre, ariko ngo mugabo Tyson novuga mu izina nawe agira kwidondera bakunzi ba Rinox Sport. Merci beaucoup urakoze. Nitwa Bayizibeni Bertrand, sijya mbere nciye kuri Rinox Sport, ndanabashimira cyane bivanye no kungana mukunda kutwitaho. Nezerejwe kandi kongera kugaruka kwinambonesha kuri Beni Bertrand. Urukino ruze kurangira novuga igitsindo kimwe ukindi, nk'umuntu yegereye Flambeau du Centre, nk'umuntu azi vyiza by'umugwa Flambeau du Centre ndetse n'integuro, ubwo urukino rubonye gute muri rusange? Urukino cyambere coco narubonye neza, ugaragaje kuraba n'urukino rwari equilibre ku mpande zose, cyangwa rufise uburemere ku mpande zose. Twarabwiwe umugwi Singida Black Stars, twarabonye ukina na Rayon Sport, narabonye ko Rayon Sport yatsinze muhira ndetse n'inyuma yo muhira. Kandi bikamuzi yuko Rayon Sport ku rugero rwa Flambeau du Centre, Rayon Sport ikoresha amahera menshi, Rayon Sport ifise amateka, Rayon Sport bivuga ko ifise abakinyi bakomeye. Hama ngaha mu gihugu c'u Burundi urazi yuko ari twebwe twatanguje campaign yo kuvuga canke yo kuvugira Flambeau, tubwira abarundi yuko yoba canke ishobora kuba ariyo ekipe ya mbere hano mu gihugu c'u Burundi. Ufashe rero urugero rwa Singida, urazi ko yanatsinze Al Hilal yabamusauza, ugaca uraba urugero Flambeau du Centre bakinyeko no kurana ko bitanze berekanye urukino rwiza. Si kwa kunganya uvuga ngo yari bahati, n'ibintu bakinye bibarimwo n'urugero rwiza. Singida no nyene yatweretse ko ari ekipe nziza, mugabo vraiment Flambeau du Centre baza ko tamara macha barundi. Nivyo kunganya igitsindo kimwe ukindi novuga nivyo nta kumara amazi arundi, kuko abenshi baje mu kibuga bavuga ati equipe ya Flambeau du Centre n'ubundi ije guparticipe, baje gorekeza higa nkuko benshi babitanguye, ariko ugiye kuraba ni equipe ya Flambeau du Centre nivyo muhanganije igitsindo kimwe ukindi. Wagenda kuraba amategeko novuga nya Afrika, igitsindo kimwe novuga utsindiye hanze kiharugwamwo bibiri nkuko twabibonye mwabikoze ku mugwi novuga wa Al Hilal. Ese uno munsi ico gitsindo kimwe kivyaye bibiri ku mugwi wa Singida, ubwo kubande gwa Flambeau du Centre ntabwo amufesa canke n'ubundi target ina indi yene kwande kwa Flambeau du Centre kuja gutaka amanota 3 i Dar es Salaam mu gihe bya nkiyano kuri Stade Ntwara? Ntabwo bana bumwe Flambeau du Centre ifise. Niba ishoboye kunganya na Singida yabikoreye no muri Tanzania birashobora gukunda.
ikindi naco jewe kuva menya Flambeau du Centre ndashobora kwibagira kubera ko ndo umuntu sindabona equipe yatsinze ibitsindo bitanu Flambeau du Centre sinzi ko urayibibona hari byo urigero ubona sindabibona sauf ko nshobora kuba ntabibonye nkaba navyibagiye rero ugerageje kuraba Singida ishobora kubiri wabo ahantu imenyeye ikitwara neza mugabo Flambeau du Centre yatweretse yuko nayo ishobora kwitwara neza muri Tanzania isohokeye igihugu c'u Burundi isohokeye abarundi bose izoba ya Flambeau muzi ariko izokongera kandi kantu kakagoboranja kuko ntizobirikira kinya kuri stade Intwari canke kuri stade Ingoma ivyo ni ibintu president w'umugwi azi aho ndavuga ku kijanye na motivation ivyo ni ibintu kandi ku ruhande rwa Flambeau du Centre nk'abakinyi bazi ivyo ni ibintu n'umukunzi wa Flambeau azoherekeza uno mugwi azogenda azi yuko iki gitsindo batsindiwe ngaha giharugwamwo bibiri turavye amategeko CAF ikorerako uravye ku ndego rwa Flambeau du Centre integura imeze gute kwerekeza mu gihugu cya Tanzania integura imeze neza abakinyi bazogenda n'indege nubwo ntari team manager wa Flambeau du Centre namakuru nkuko ndamumenyesha makuru na Rose bazogenda n'indege hari abakunzi bazoherigeza mu Flambeau du Centre hanze y'igihugu ivyo byose ni ibintu turindiriye nibaza yuko azoba ari ibintu bipanze neza canke biteguye neza muri rusanga abakunzi ba Flambeau du Centre bitege gutahukana intsinzi abakunzi ba Flambeau du Centre ahubwo no bakangurira gushigikira umugwi witwa Flambeau du Centre ariko no kwitega intsinzi birashoboka kubera ko n'umugwi ukomeye niwo mugwi wa mbere ukomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi ivyo rero birakunda nta nkeka usivye ko iyo kinye no adversaire haba kunganya canke gutsindwa canke gutsinda mugabo mukunzi wa Flambeau du Centre yo kwizera gutsinda bivanye na organisation iri muri club bivanye n'ingene president ashobora gutanga motivation bivanye n'impano bano bakinyi bafise kandi berekana iyo baba bariko barakina uvuze ko Flambeau du Centre equipe ya mbere ikomeye mu Burundi imbere ko mukina n'umugwi novuga wa Singida ndetse n'urukino rwa Al-Akdar harabaye gutera amajambo hagati yawe n'uwitwa novuga Papa Utama umwe ku ruhande rwa Aigle Noir Fighters undi ku mugwi wa Flambeau du Centre ariko mu rukino gwaje kuba novuga uri umucamanza equipe ya Aigle Noir yarabatsinze igisindo kimwe ku busa ubwo turacafata ko equipe ya Flambeau du Centre ari ya mbere beni ya mbere mu buryo buwe Flambeau du Centre yakinye Aigle Noir iratsinda Papa Utama urana kari amajambo atakiyavuga amafaranga twinjije ujya munsi hari amafaranga yaragenewe kuja kumuvuza sinzi ko waba baramuvujije canke bitoba vyarabaye ariko ico mbona nuko atanguye gukira mwabonye yuko no munsi yari we yari mu MC ku rukino rwa Flambeau du Centre kivuze ngo hariya muri Aigle Noir nawe ntaryoherewe ntahimbariwe muri Aigle Noir bashobora kuba cyane ashobora kuba yarabonye harakamaro uti yarumvise amasenge ati mwana musengeye simvuze ko atakamaro ho mugirira oya tuvuge ko mwamusengeye yarabonye haragakiza Aigle Noir simvuze yuko atakamaro ho mugirira mugabo nawe nyene n'umuntu arabona haraza umugwi wa mbere mu gihugu c'u Burundi rero resultat ya Al-Ahly yaramubabaje aradasinziriye bukeye bwaho hana yuko yazindutse avuga ati reka nifatanye na Flambeau du Centre kandi yarabivuze yuko ino migwi yaserukiye igihugu nanje sinomwinjirira cane ngo nuko yafashije Flambeau du Centre arakunda ino migwi ndabizi muga Papa utamubwiwe arabizi ataraziranye ataborewe nta ninzoganwa ico umutima mubwira yaravye Flambeau du Centre ndazi yuko nawe nyina avuga no niwo mugwa mbere mu gihugu c'u Burundi hama nongera ko kano kantu narabivuze niba Imana yiteze gusuka umugisha ku migionga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo football itere imbere Imana ndazi umunsi umwe izovyuka canke umunsi umwe izorara yasutse umugisha kuri Flambeau du Centre Flambeau du Centre ikora ibintu atamugwi numwe urabikora ngaha mu gihugu c'u Burundi c'est moi le grand prophète navuze ibyo jambo muri rindire rero ni muri pingi ni mupinga ubuhanuzi ndagushimira cyane ndashimiye cyane Linox TV nawe Elvis kwitafari uri kurashirako mu guteza imbere umupira w'amaguru ngaha mu gihugu c'u Burundi ndagushimira cyane